tugerageje kuraba canke tugerageje kumviriza hanze turumva ko wowe donc ari ukunze gusigura cyane mu ishengero ryanyu abamwe bakavuga nti ararengera umugabo ni ukwiganza k'umugore ni kitoshaka ukamaking clear umere nk'utanga umuco Ebeneza n'umuryango sidini n'umuryango burya umuryango utangurira ku mama na papa niyo umuryango utangurira rero abantu benshi binje mu bintu vy'idini agomba yinje nk'ahantu rimwe kabiri batamuhe nk'igicaniro ngo hajya ngo n'umugabo gusa n'umugore n'ubundi Shalom shalom nizako neza kunzi wa Home Flavor TV de bamusha kuri micro behind camera NZ reka kwanza ngenda abwire ko ndabakunda kandi ndabubaha ko muraba bubahwa kandi murabadasanzwe no musi natewe itekwa n'ubuntu budasanzwe n'ubuntu bugeretse ku wundi kandi ku wundi kuronka amahirwe yo kuvugana no mu reka ndavuge nti umwongere natewe bakore dasanzwe umuntu nk'uyu vraiment kumva yo nyitaba n'ubuntu kandi murazi ko turi no mu gihe cy'ubuntu nawe si wunze cyo kwibaza ninde ni mama Elizabeth mama pastor wo muri Elizabeth Church Ebenezer okay ni mama Elizabeth mama pastor Elizabeth wo muri Ebenezer no mama donc ariko akoreshwa n'Imana cyane eka namwe sindabicisha amajambo reka kwanza amazinda mu akaryo abanze baramutse yongere abibwire vyiyaguye maybe je no banavuze bidakwiye ego mama ni sawa ego ni sawa shalom meze neza cyane gose urashaka kuramutse abakunzi ba Home Flavor TV ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu Kristo nizere ko muguwe neza naje nguwe neza hondi mwarazagiwe cyane kuba tamuze mu Elizabeth ninde arubatse bimeze gute Pastor Elizabeth ni umumama afite abana 7 n'umugabo umwe ya abo nabo mu mubiri mu mpemu rero mfite benshi yego mfite benshi yego mwarahezagiwe cyane turazi ko mufite urushengero rwanyu ngo barumaze amezi cyangwa imyaka ingahe urushengero rwacu rumaze imyaka 4 no kuvuga nkuko tufise igikorane mu kwezi k'umunani itariki 13 tuzogira anniversaire y'ishengero ryacu rizoba rimaze imyaka 4 turiko turakora ariko si kuvuga ngo niho twatanguye gukora kuva kera ariko rero iyo ikintu kimaze kuza ku mugaragaro ni ucubona rero ati aha niyo nzotangura guharura yego watubwiye ko ufise abana benshi mu buryo bw'impemu nubwo no mu mubiri ufise abana 7 ugerageje kuraba mu bana ufise n'uwo mwana ubona ko afise impano canke ingabire yo kuza mu pasiteri nawe wewe yego ndafise umuhungu agira 2 no muvuga butumwa kabisa ariko arakubwiye ashobora kuvuga ijambo kumva ati vraiment uko ndiko ndaraba nanu yigira burya ngiye no kumuraba nsanga bigisha bariko barambwira ati umwana vraiment ageze nko kumugoroba arakoranya abandi bana agatangura kubabwira ubutumwa arasengera abandi kuri ivyo mishitseyo irore bamuhaye irore yo pasteur umva ngo pasteur ngo nyina wa pasteur arashise urumva ego turabona ko wibunginze reka ndabivuge ariko kandi ntibyigeze bihagarika wowe kuvuga ubutumwa mfise amakuru yuko jabuka na inyuma ya Bujumbura nshatse kuvuga nk'ibubanza uja kwamamazayo ubutumwa bwiza dusanze tutabimenyereye cyane mu mico y'ikirundi niriheba ngo wowe waratahuye kugira ngo wumve wavuga ubutumwa no mu gihe ubona nkuko amagara yawe ameze neza cyane ego ibanga rimwe je natahuye mu buzima nuko natahuye yuko burya ubuzima canke ikintu cyose umuntu ashobora kugaragaza ugisora mu mwemu energy nini isoka mu mwemu ariko uyishize mu mubiri kuko umubiri uba ufise ubunyantege nke ukuntu nta kuntu ushobora kubishobora na niyo mpamvu je naho noba nibungenze canke ntafise inda urumva igikorwa cyose genda gikona
sero kwanza igikorwa cy'Imana ndashiramo inguvu ana wombarira ati tugenda ahantu n'amaguru tugiye kuvuga ubutumwa masha ndi ready kabisa kujya aho hantu kubera iki inkomezi sindazikura mu mubiri ndazikura mu mwemu kandi iyo inkomezi zivuye mu mwemu zica zikominika umubiri kacu usanga nyene umubiri wawe umeze neza rero abantu benshi bananigwa kuko barongogwa n'ivy'umubiri amadore y'umubiri ariko arakwereka umaze kubona ivy'umubiri kurakwereka ati guma ngaha ryama giribi ubwo nyene mucuba umunyantege nke ariko rero ari inkomezi ukuye mu mwemu kikominika umubiri kacu usanga ibintu byose bimeze neza yego unkundire cyane ndakubaze kuko urazi umujournaliste ni ijwi ry'umunyagihugu rishika aho umunyagihugu adashoboye gushika bisa nkuko je narungitswe n'umunyagihugu n'abantu benshi babakurikiranira hafi tugerageje kuraba cyangwa tugerageje kumviriza hanze turumva ko wowe donc ari ukunze gusigura cyane mu ishengero ryanyu abamwe bakavuga nti ararengera umugabo ni ukwiganza k'umugore ni kitashaka ukamaking clear umere nk'utanga umuco Haleluya akantu keza cyane ya muri Benezere dufite ubutumwa bwiza n'ubutumwa bwiza ni turi abantu b'idini turi abantu b'ivyagezwe kandi ukamenya ati ubutumwa bwiza bujya bubwira abantu icyo Yesu yabagiriye icyo nikindi akandi kantu kuvuga ati kubera iki ari wewe ugumuvuga ubutumwa ikintu cya mbere nuko baba banyizigiye burya umugabo akwizigiye canke abantu bakakwizigira bakabona ati ivyo aduha nukuri turahagijwe navyo na niyo mpamvu baguma ngaho nta numwe agenda bakanyumviriza ariko uje kurondera nk'inyungu ziwawe ntushobora guhaguma kuko Ebeneza n'umuryango sidini n'umuryango burya umuryango utangurira ku mama na papa niyo umuryango utangurira rero abantu benshi binje mu bintu vy'idini agomba yinje nk'ahantu rimwe kabiri batamuhe nk'igicaniro ngo hajya ngo n'umugabo gusa n'umugore n'ubundi ishengero rimeze nk'umuryango kuko Yesu yarabivuze ati bagabo mukunde abagore banyu nkuko Kristo akunda ishengero namwe bagore mumvire abagabo banyu nkuko ishengero ryumvira nde Kristo urumva rero burya iyo uri mu muryango ucumenya ati abana banje bamenyere gufungura ibi bamenyere gufungura ibi na niyo mpamvu jewe umugabo wanje aranyizera cyo kwanza ncyambere n'abana navye mu mwemu baranyizera ico ni cya kabiri kandi bamenya ati injya ndabaha ninjya zimeze neza zirabakuza hamaze kabakuganza yes reka ndabashimire cyane ndiko ndabandanya nshaka kubaza ugerageje kuraba Imana ishimwe ko iri shengero uko babivuze atari shengero ry'idini ugerageje kuraba analyse iri mu bantu kenshi navuze ko je ndijwi ry'umunyagihugu amashengero Imana yaraguhezagije ubutunzi ibintu bifadika uri navyo ugerageje kuraba nka mu mashengero y'idini abantu bakunze kuja kuturago cyane niyo bantu usanga bari hasi kutuburyo bw'amafaranga nirihe banga kandi wowe waratahuye kandi ni kiye cigwa woba waratahuye wo kwigisha umuntu ari we wose ariko aragukurikirana mu karere k'amafinance jemo ndibuka nkikizwa nakijije mu mibereho nyene y'ivyumba by'amasengesho nkifise 12 ndaba ubwo buzima ndabubaho n'imyaka ishika nka 18 ndi muri ubwo buzima sinigeze mbona ukuroranirwa na kumwe kuko ikintu cya mbere uri umuntu w'icumba cy'amasengesho icyambere nutanga icya kabiri ufise mu bwenge ati jewe nahamagariwe gusenga gusa sinahamagariwe gukora ibikorwa urumva icya gatatu uba uri umuntu udakunda ijambo ry'Imana ukunda cyane ubuvugishwa gusumba ijambo ry'Imana rero ivyo bintu bitatu iyo bimaze kugufata akaba ari byo wicaramwo ntushobora gutera imbere kubera iki Imana yashize ajya ijambo ryayo ivuga ati abantu bazobeshwaho n'ijambo rivuye mu kanwa kanje ariko rero twebwe tuba twicaye hajya mu cyumba turindiriye umuvugisha ivyo aza kugira gute aza kuvuga ikindi kintu cya gatatu tugenda kurondera ibintu aho bitarondegwa tugiye kurondera Imana uzi wowe ironderera
ako kwanza n'akantu ka mbere urumva kuko bibiri tubwira neza ati si mwebwe mwandondeye ni jewe nagize gute ni je nabaronde none uwo uvuze ati ngiye kurondera imana umenye wowe uronderera niyo mpamvu abantu benshi rero batebera aho hantu aho guhezagirwa kuko bari mu bintu ngo turiko turarondera imana nekavuga ati je narabaronde ahubwo icyo nkeneye kuri mwebwe niko mwo kwizera ko nabaronse namwe ati imana yari kuri aturondera yaraturonse natwe twarayironse hama mukagira ndi ubucuti n'imana aho nyene ikibazo kiba kigize gute kiba gikemuse rero ikintu gituma abantu b'ivyumba by'amasengesho baguma hasi nuko kuntu nyene biyubase turindiriye urumva bari mu bintu ati turindiriye amasezerano yande y'Imana burya ndakubaza umugore n'umugabo nibo bagiranira amasezerano umwana avuse numubazi by'amasezerano ya papa cyangwa ya mama urumva ivyo ubana nibibaraba urumva rero ikintu cyishe abanyakarago bari tufistanye amasezerano n'Imana Bibiliya naratubwira muri Yohana 1:12 ngo abamwakiriye bose yabaye ububasha bwo gucika abana b'Imana ngo nibo bizeye izina ryiwe usomye 13 ati nibo batavyawe no kwifuza k'umugore cyangwa umugabo ariko bavyawe n'Imana wowe ukacuvuga ati fisa amasezerano n'Imana ivyo wowe wabibonye umugore n'umugabo mushwane ubasha umugore agenda iwabo umwana avuga ati genda umwana wa papa ivyo papa afise ni gwanje ivyo jewe nibindaba bo muragira ivyo mugira umwana avuga ati je nguwe neza umuntu yarafise amasezerano n'Imana yari Ibrahim Bibiri ivuga ngo Ibrahim ngiranye isezerano na uruvyaro zo gukomoka ko gose ruzoba ruhezagiwe Bibiri ivuga ngo to turabana ba Ibrahim twakomose muri Ibrahim niwe yagiranye amasezerano n'Imana urumva twebwe rero ivyaremwe bishasha ivyo bindi byo kuvuga ngo Imana ngo urumva ngo ndindira amasezerano y'Imana ivyo to nibituraba to turabaragana turaba ivyo data atunze nivyo by'iwacu tukabicakira hama tukabibamo ubuzima bukabandanya Reka ndagushimira nange ndakubaza akabazo gatoye ku bantu ku muntu wese ariko dukurikirana cyane cyane aba mama badafise vyizigiro vyakazoza nikihe kintu wo muha nk'indemesho ikintu no muha nk'indemesho mu buzima Yesu yarabivuze neza ngo iyo ubonye yuko uku kuboko ko kubuza ijuru guca winjire mu ijuru n'ukuboko kumwe kuri ivyo umumama wese ahari ategezwa kumenya ati jewe simpagarikwa pepoti nawe noba nibungenze uko kwibungenga kwawe ni kuza kubloka ijyangabire iri muri wewe urumva murambona abakobwa benshi iyo bakiri abakobwa bakaririmba bagasenga bagakorera Imana ariko bamaze kurongorwa bakaca babumenga nabagoyigoyi ariko ivyo vyose umenya ati numugisha ni nk'igikore novuga ati iyo umuntu ari iyo umusoda bamaze kumushira mu gihugu ati wowe umusoda w'igihugu niyibaza ati none botini zovahe ati none ivyo nzokwambara ivyo nzojya ivyo nibikuraba birabana leta yaguha ico gikogwa rero ikintu twebwe abakristo tegezwa kumenya ati twebwe turafise umuntu yatwiyangaje burya ubuzima bwacu nibumatanye natwebwe ahubwo bumatanye n'uyo mwami yaje gufata ubuzima bwacu abushira mu biganza vyiwe na niyo mpamvu rero kwibungenga sigisa babugaza umuntu ngo ndibungeze niyo mpamvu naza gusenga ndagize ibi nibi Bibiri ivuga ngo tugeze imbere y'Imana na kintu na kimwe tuzokwireguza umuntu wese azotanga raporo y'icyo yagize gute y'icyo yakoze umugabo nakubloke urumva abana nibakubloke gusokora icyo Imana ashize muri wewe gisokore kuko uwo wose numugisha kuronka umwana azana umunezero kugira ngo ico kintu Imana yakugize ushishikara ugikora urumva kuko ari abadafite abana avuga ati Mana wo mu mwana sinzi no gukora no gira ibintu ariko amuronse yibungenze no kwishengero naboneke urumva rero ico mbwira abamama force cyanye inguvu nimuzi kure mu mubiri
muzikure mu mutima mwarahezagiwe cyane. Merci beaucoup. Reka mbanze mfate kandi akanya ndabashimira mwebwe se ko dukurikirana nongera nshimira mama Pastor Elizabeth kukanya kiwe yaduhaye vraiment urumva ko yaduhaye inyigisho ntiyazihaye mwebwe mwenyene naje yari karazima kuko amajambo avuze nayo ubuzima kandi arafashije arankoze ko ku mutima. Reka basi ndamuha karyo ngira mere nk'ubasezera n'akajambo ka bye bye. Ndabasezeye ndabifuriza umunsi mwiza, umunsi udasanzwe, no kumenya yuko Yesu yaraje kandi ntiyaziriye ubusa. Ari impamvu Yesu yaje, ari impamvu Yesu yaje. Nubwo mu buzima bwabundi utegerezwa kubaho ubuzima bw'impinduka igihe cyose, ahantu hose uri umukristo uri kuranyumviriza utegerezwa kumenya ati ubuzima bwanje ni bw'impinduka, zishobora kuguma hajya nyene, shobora kuguma ndi hahandi kuko Yesu yaragize gute, yaraje. Mwarahezagiwe cyane, mutera muji imbere ibereke n'ibizima. Amen. Reka ndabashimire muvyeyi. Ego murakoze cyane. Nibaza ko nina bakina kandi zosubira kubaronka. Agenda hari. Murakoze cyane. Reka shimire mwebwe mwese ko dukurikirana kuri Home Flavor TV behind camera NZ. Don't forget to get subscribe kuri YouTube channel yacu. Do following Instagram Home Flavor, Twitter Home Flavor, Facebook Home Flavor. Don't forget nanje ko following Instagram Deborah Mugisha, Facebook Deborah Mugisha na Twitter Deborah Mugisha. Mwarahezagiye cyane ndabakunda kandi ndabubaha.